wohitamwo kubana n'umuntu agukunda wowe utamukunda. Ariko muri ikunda koko. No, urazi igituma mpisemwo iyo shwa gukunda umuntu atagukunda ni bibi. Sivyo? Et surtout ari umukobwa wa byo muvuna gose. Abagabo muba mukeneye icubahiro. Sivyo? Nayo umukobwa yari yifitiye inoti yiwe uriko zumuzanira ubunoga ati inshuti yanje genda sha. uje kunganza. Bivanye niki ariko suko byari bikwiye kugenda. Si ufise amahera egura yafise ariko uri hasi y'umuhungu. Peu importe uri hasi y'umuhungu. Ya. Uzogenda kumenya urubavu rwawe ryari. Mugihe mubana mu rugo. Niho uzomenya ko urujya by'ukuri rwa rubavu rwanje. Mugishishitana mukigenda hariya mukigasubira hariya aho nturamenya ko ari urubavu rwawe. Hello murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu muhundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mu kizo naje Omario kuri Yaga Tech TV ndakubuza kugira subscribe kugira tubandanye tuba ku muryango munini. So today nabagarukaniye umutumire mwakunze cyane bamwita Irene toziganiro abantu benshi baragikunda uyu munsi namubagarukaniye reka nizere rero yuko niki muza kugikunda. Irene ndakuramutsa cyane nongira ndaguha ikaze kuri Yaga Tech. Merci beaucoup. Urameze neza? Meze bien nawe? Nanje meze bon. Ndayibona. Fresheri ni nyinshi mama we. Imana igumigira neza. Amahera si ikintu kabisa. Hararavuga. Iyo bisukira mu kiyo. Ne ahantu wiraba ukavuga ati ahantu kabisa. Imana yabikoze neza. Na hamwe. Hose ndahashima tu ko hari wanje gusa aho wambaza ati ni yahe parti préfère ukunda. Oh sorry. Ni yahe parti iri ku mubiri wawe ukunda kurusha izindi? Nkunda mu kanwa hanje. Kabiri nkunda amaso yanje. Gatatu nubwo benshi mutayabona gusa ndayakunda. Gatatu nkunda ikigaba ndakunda amaguru yanje. Kane oya reka tugeza. Okay amaguru yanje and then ndakunda amaboko yanje. Katugeza je parti ukunda wikunda ko je ndazi kuyikunda. Oya je parti nkunda kuyivuga. Parti nkunda yiwanje niyo nga ku munwa no mu kanwa. Hari abatipe biki gihe bavuga ati sha umukobwa atagira nyashi koko nta kigenda. Ariko muri zo parti bavuze je nta negeze numva nkuvuga ko yatayo mfise. Really? Iyo ndayifise nako tuvuga ati je ndasha ndakunda nyashi yanje kabisa. Ariko ko yatayo mfise urumva sinoca mwe ndakunda nyashi tayo mfise. Uri mu maneke? No. Gusa nyana gataye kiwanje ndagashima. Ko kari kose. Reka ivyo tubive ko vy'amataye je sivyo vyanzanye. Reka ndakubaze feedback y'ikiganiro twakoranye. Wabonye abantu bayakiriye gute ku bantu bakwegereye? Bon icambere bacakiriye neza. Novuga ko bacakiriye neza muri rusange. Ko narero nkama feedback y'abantu akoze ikiganiro ciza. Eko. Uyu munsi rero turagarutse. Irene ku batakuzi upfuki Bujumbura muri make urimvukira. Ndashaka umpe difference y'abahungu urahera ku bahungu hamuraza kuja no ku bakobwa. Reka duhere ku bahungu. Abahungu bo mu gisagara n'abahungu ba ruguru batandukaniye he? Mbega amakarite yabo nayahe n'amadefo yabo nayahe? Ngaho unzimije kuko sinzi kubatandukanya. Ko hari umuntu usanga ari umuhungu wa ruguru me uri kuramura ukavuga ati
urya nimvukira atari wakubwiye je ndi wa ruguru utashobora kubimenya urumva hariho n'undi ushaka kuvuga ati ba urya ntamuravye kabisa urya ni wa ruguru nyene umuravye toi parents yiwe ukuntu ameze ukuntu yifata gati urya muntu none wa hariya hirya nyene bivana n'ingene wowe wifasha reka dufatire ku nyifato ntituvuge ngo urya ngo umuravye uko reka dufatire ku shusho twabahaye ku shusho twabahaye uvuga ati waruguru abameze ukora dufatire kuri amajorite okay waruguru murabizi yuko ingeso z'abantu bazabana bakuriye hari yanye iyo bashitse Bujumbura atagufyina atawabifitiye sivyo ariko dosanga n'icana cakuriye ino ni icasame c'igihungu donc wewe afata ibintu byose kumenga birorosha ariko nk'umwana waruguru urashaka hari umuntu ushaka kurongene ariko arakora ukuntu ariko urazi yuko umwana Omario yakuriye ruguru umuhungu tufate n'umukobwa ariko reka tufate umuhungu ashaka kuvuga ati jewe narize ahantu ngende ibirometero ibi nibi sivyo ku buryo niyumvira eske hamwe no dubura mu ishuri no bamfuye jewe bivaye n'urugendo nagenda sivyo rero iyo ashitse Bujumbura arakora cane akavuga ati jewe nshaka gukora cane gusumba urumva kugira ngo sinze subire hari ahantu sishaka kwasubirayo urumva rero ucusanga ari umukozi by'ukuri urumva ari umukozi by'ukuri wanashima hari gusa abana ba ruguru ari bo usanga bafise amahera menshi gusomba abana bakuriye ino urumva ko abana bakuriye ino ntibazi uburemere ntibazi ububabare urumva wazokura yinywera France le bamukura mu nzu bamutwara ku ishure urumva wowe nta ubuzima bwose abafata ko kumenga burasanzwe rero uzosanga no gukora zoba ndakora papa yararondeye kwa usanga rero hari nyene ushaka kuvuga ati uyu muntu vraiment bivuye n'ukuntu ariko arakora hariho ubuzima yaciyemwo atifuza gusubiramo iyo niyo difference ihari entre y'abana ba ruguru n'abana bahari ikintu naco rero amakosa y'abantu bava ruguru bakunze gukora nayo nayahe kuburyo uvuga ati ahantu abantu ba ruguru ahantu ibi bintu babitwara mu buryo ataribwo amakosa shanayonze barakunze kuvuga ngo ba type bo mu gisagara ngo barakoresha ubushapu merci beaucoup hari usanga abatipe bino no bavuga ati none notinya nimba yakrashite kamvuge nk'umukobwa yageye yakunze nk'umukobwa sivyo ugasanga yakunze nk'umukobwa mu tipe wina avuga ati jewe ash ivyejo imarabeje ndara ndariko coy aro nuwundi umwana wa hariya aratinya oyaha mbega ntaramenyera mbega nogenda kwimubwira yomfata gute ugasanga ariko aratinya ariko atinyira kandi iryo niko sari kwameye cane kuko no musi sanga utinye kubivuga hari uwundi mucapo agenda kubivuga kandi usanga wari kugenda ugasanga barakwemereye sivyo rero usanga rero ayo ni makosa mwamusanga umuntu ariko arakora ati yumviriye mbega eske bino bintu bimeze gute meme no kudepoza arana bavuga ati ajyana sino depoza akitinya ati sinogenda kudepoza hajya ahantu ni eske bompa akazi ntihambereye canke niki ariko ikintu cose ni self confidence sivyo hajya muri wowe utigiriye icizere muri wewe ibintu vyose usanga biriko birakuhombara kabisa rero umuntu wese ni kwiciza akavuga ati no je ndashoboye ni kihe kiringo umushinga nawe wawe mubana mu nzu agiye mu mahanga ni kihe kiringo utokwihanganira kavuga ati no enough is enough iyi myaka iyi nini ikwiye cyane cyane ndondera ibindi mu make tubana mu nzu canke ari umumeke gusa bisanzwe umuntu mubana mu nzu mwarubatse oya mwubatse ngaho nta kirindgo gihari wovuga ngo ntiwo murindira ariko rero ari mukiri bashe rishushu ndugu yangu hariho nyene imyaka udashaka kuyihangana kabisa ingahe kumushira ishushu je kavuge apari wanje nta myaka 5 je twomara kabisa
Really? Nubwo uvuga ati nubwo kubya ati je nagiye kurondera ubuzima hanana. Ivyo byo kurondera ubuzima nshuti yanje. Erega umuntu araharura. Hariho abantu benshi usanga bagiye muri ayo mahanga ukamurindira akagaruka twara uwundi muntu. Reka naguhe example. Nk'umukundanye n'umutipe. Umutipe aragiye muri bwa buryo baca bideklara nk'impunzi urabizi. Akaca avuga ati je rero kugira nze nemererwe kugaruka mu Burundi bisaba ko nzoza afise nationality yo muri kino gihugu. Ya kino gihugu ya. Nitwa nzoza nje nk'umuntu aje kuvisita ndonga. Ugasanga nationality ugira iboneke bisaba kandi ama nationality menshi bisaba 5. Kandi shobora kuba 5 do plus ugasanga ni 6 canke 7. Akaca ati je rero impamvu narimo ndaza yo ni kubera imvo. Aho no mutahura. Je nashiba sinigera nemera relation à distance. Kubera iki? Sindayi prefera kabisa. Kubera iki? Ashugiye umare nk'imyaka 2 umwaka ucigaruka. Kubera iki rero? Uba wumva umenga nivyo ukunda iyo myaka. Bon je ndakunda umuntu donc twa turi kumwe. Sivyo umuntu usanga nyene muramaranya akanya muri kumwe umuntu musohokana nyene mugasohoka ahantu nyene hariho nyene ibintu vyinshi kuko hari ukuntu Mario ushaka kugenda nyene ugasanga ujanye n'abagenzi bawe imagine ujanye n'abagenzi bawe bariko bajana n'abameke babo wewe uri alone uri wenyene muzipe kuri apere nawe muri uwo mwanya usaza ata mwanya afise ivyo vy'umunsi muravyirengagiza rero imagine vrai bibaye imisi yose umutegura ati be amasaha no hari igihe usanga je amasaha ndiko ndasohokera wewe ari mu kazi kiwe sivyo rero tusanga ivyo biriko biragorana ugasanga rero man nukuri ababishobora nukuri much respect ego kabisa hama tutabishoboye natwe mutwihangane gusa rero nabavuga ngo ivyo ngo mwitwaza ngo vyo kuba muri kumwe ngo nuruvugo ahubwo hari ibindi bintu mama mukenera oya nta bindi bintu nshuti zanje z'umusaraba nta bindi bintu dukeneye ya attention gusa y'umutipe wawe c'est tout I don't know chabisha mu yindi way ngo bamushaka nyene ariko si ivyo dukeneye tuba dukeneye basi umuntu tubana hafi urumva erega nubwo mutobona na misi yose menka rimwe mu ndwi zibiri basi ukumva kumenga basi wabona yino mbe urazi ikintu gikomeza urukundo Mario ni hamwe erega hari ibintu bimwe usanga bibaye muri couple bitari kubateranya ariko ugasanga birabateranije kubera iki ari kure nawe uri kure sivyo kwitorera umuti biragoye voilà ariko hariyo nk'umuntu urazi ko hariyo umuntu mushaka guheba nawe Mario urana murahebanye ari kure ntimusoswe kandi kuba no kuvugana ariko ari hafi ugasanga ari hafi muragiye kubonana muratoreye inyishu y'ikibazo canyu n'abagenzi birashika ugasanga umugenzi agiye ubugenzi buraheze buciye buhera sivyo ariko ari ino mwara abagenzi rero usanga hari ibintu mwe usanga bigoye mu buzima reka roje nkeneye umpitandukaniro kandi itandukaniro rifise fact kumusheri wawe agiye akamara imyaka 5 ntushobora kumutahura kandi umuntu yagukunda urukundo gukuri nta buryarya bwari burimo ariko umuntu mwabanye ukumva wo vyihanganira ni kwera mwabanye umuntu mwabanye umuntu mwabanye hajyanye uri ku mugozi sivyo muri make wo kwihangana kubera ko uri ku mugozi wo kwihangana ngo ni kubera ngo bien sûr que oui je no kwihangana kubera ndi ku mugozi merci dorie sino kwihangana ngo ni kubera ngo kwa no je no kwihangana kubera yuko ndi ku mugozi okay wewe mugihe atashwa ufise mu rugo wohitamwo kubana n'ukunda atagukunda canke ugukunda utamukunda wohitamwo kubana n'umuntu agukunda wowe utamukunda ariko muri ikunda koko no urazi igituma mpisemwo iyo shwa Mario gukunda umuntu atagukunda ni bibi
sivyo et surtout ari umukobwa wa byo muvuna gose byo muvuna gose kugira umuhungu amukunde ariko ari umuhungu agukunda wowe utamukunda ndugu yangu we muha umwanya gose muha umwanya muhe n'ikamba ndende azokwizana buhoro buhoro nata amafaranga wufise bien sûr umukunda we atagukunda atayindi show office nshuti yanje we muha umwanya arona nejo wundi omari ntuzogende ku muntu wewe ukunda donc ngo uramukunda ngo ngumva ngo je kwanda mukunda kwa no hitamo ujya muntu agukunda kuko ujya muntu agukunda no basi ndiko ndabivuga muri we yahe hariho umuntu omari je ndashaka kwankunda umuhungu we atankunda ugasanga ndimaze kabisa ndimaze ndakoze uburyo ndimaze ariko umuhungu atagukunda ntabagukunda umuhungu atagukunda ntabagukunda ariko umukobwa arashaka gukunda atahora gukunda bien sûr twege mani turi biremwa byoroshe biramaze gushikira ivyo bintu wewe yego umutipa kaza kudrava ati asha nkanamubona nkavuga ati none nkawe kweri nta nica kabiri kweri nta naho twafata duhagaze mefe ndavuga sanga naramukuze yagukoreye ibiki urumva no hari ukuntu umukobwa ushaka kumuha umwanya tu kwe muyagishe tout simplement umuhe rya attention ya yindi asha umwicishe keya ya yindi nawo bwiwe asha avuga ati ngaha sinohikura abakobwa twebwe dukunda ibiki dukunda keya dukunda umuntu atwitaho dukunda umuntu nyene atuba hafi dukunda nyene ibintu nyene nawe uravyumva rero iyo ivyo byose bimukoreye umukobwa atana 0% reste gukunda wewe arayishaka aragukunda niyo mpamvu rero dukwiye kurondera amafaranga kuko urumva izo keya zose burya zizi none yo keya witanga ata amafaranga ufise muri make umutipe ko yameze kose afise amafaranga akaca ayirema mu mutima wo gutanga keya nta mukobwa numwe atotsinda nta mukobwa numwe atokunda bantu b'Imana bahungu bagenzazi murondera amahera nshuti zanje turondera inoti kweri sanga umukatipe nta mafaranga ufise ukuza kwiruka inyuma y'amajipo y'abakobwa uzopfa nabi nshuti yanje ariko buriya umutima ntacupfana ni ya ntacupfana Mario umuntu umukunda man ego ndavyumva hari gushaka umuntu umukunda atacu ufise none gashaho prefera kugenda gutegura indobo none kubiki murabe ivyo bintu vy'uburyo yo kuraba umutima tuba tuzananye katubandanya base yo muradukomeretsa no oya sikuvuga ati ngo turabakomeretsa Mario generation y'iki gihe n'igihe tugezemwo byose birakeneraniye si amahera si ugo rukundo gose turarukeneye sivyo ego ni bibi kugenda ku mutipe afise amahera atarukundo afise kuko usanga uri kurabibabariramwo ariko afise amahera akagira n'ugo rukundo mani nta juru risumba iryo kabisa hariho n'akantu nako niyumvira kubera iki twavutse dusanga abahungu ariko dukwiye guha amahera abakobwa kubera yuko ninde yatanguye kuremwa twebwe ni twebwe murakoze cyane okay je nanje ashikara tujane kawa watanguye kuremwa ninde ni Adam voilà niyo mpamvu ntegerezwa kukwitaho ko uru rubavu yo mana yanje aho urakoze cyane yego ndakokeza nugira ingorane gusa nawe nihagira nawe uze gukokeza none ni kubera iki abahungu bamwe iyo bipfuje kuraba gwa rubavu rwabo barebe aho rugeze bakavuga ati kuramwo izo mpuzu kugira ndabe urubavu rwanje rwamvuyemwo umusaruro rugezeko kwera iki muca mubankira nuko ubu mubwiye akure izo mpuzu hataragera naba rubavu rwiwe oya
urazi Mario uzogenda kumenya urubavu rwawe ryari mu gihe mubana mu rugo niho uzomenya ko urujya by'ukuri rwari urubavu rwanje mu gishishitana mukigenda hariya mukigasubira hariya aho nturamenya ko ari urubavu rwawe nawe rero mu gihe mukiri kumwe n'umuntu mutarabana ntumwite yuko ari we muntu wavuyemo. Oya igituma mvuze ati ni mwebwe muba mukwiye ni mwebwe mutanga amahera hatanguye kuremwa umugabo donc umugabo niwe turekane n'ivyo ngo rubavu rwakuvuyemwo kwa no hatanguye kurema umugabo rero uwo mugabo niwe yasima ama responsabilité yose sivyo kuko no muri Edeni Imana yabanje kwereka Adamu vyose biri muri Edeni vyose yavyeretse nde donc niwe umutwe sivyo w'ivyo bintu vyose rero bisobanurwa yuko twebwe turi hasi yanyu sivyo mu gihe turi hasi yanyu mwebwe muri hejuru ni mwebwe murabi biri hasi donc ni mwebwe mugira iki mwitaho twebwe sivyo si twebwe tubitaho tugiye kubitaho byo bifuye no nenda kubaza nta kuntu ivyo bintu vyoza birakurikizwa mu rugo vyoza birakurikizwa mu rugo mu gihe abantu bakikundaniye okay est-ce que ndakubaza ikibazo ukundanye n'umukobwa dazi yuko abahungu mukunda abantu babubaha sivyo undi vyubahiro murakunda ivyubahiro imagine vous ukundanye n'umukobwa yamakugaya every day Kwereki nona ngaya. Kwereki? Voilà. Kwereki nona kugaya. Kwereki none wewe udashaka yuko akugaya. Kwereki utokora ivyo bintu vyose byita. Kuvuga ati ngo aho natwe tuza turabagaya nimba mutoza murakora ivyo bintu muvuga ati twese tuzobikora mu rugo. No. Bisobanurwa yuko twebwe nimba dukundana twebwe turabubaha. Sivyo? None mu mwanya twebwe tububaha kubera ikimwe muri hejuru yacu. Rero wo mugihe je uri hejuru yanje ni wowe uza kunyitaho jewe. Ego je ndakwitaho ariko sico kimwe na wewe. Sivyo? Wowe uza uvuga ati okay ndabona no munsi Irene canke sheri wanje hari ikintu akeneye. Sivyo? Hari ikintu ya urumva reka ndakimugurire canke hey baby ukeneye iki ndakeneye iki muri make mu gihe umukobwa ashobora kwigurira buri kintu cyari cyo cyose abantu babigoye cyane wiko yo kubaho umuhungu bakundana bien sûr que oui muri make umukobwa mukundana ukabona afite akazi keza kugira uprotege urukundo rwanyu vomye ako kaza kavemo none oya hari abatabira kukavamo ariko nagira ndabwire yuko umukobwa okay disons jewe ndimenya kukintu canje cose guhera ku mpuzu nambara guhera ku kirato nambara guhera ku mavuta kugira iki kuja ku mushatsi malheureusement nuko ntasuka iyo abansuka ugasanga n'umushatsi ndisukira sivyo ugasanga byose ni jewe none yo Mario jewe uzinyandikira ko amenye uri umuhungu kweri muri make ubunya nk'uwe biragoye umuhungu bapfa gutombera biragoye asha nshuti yanje nasakazi kabisa umuhungu ubonye abari nkaragukunda kakanya yumve yuko kukuronka atari ikintu coroshe oya ni coroshe tubwire nk'utuntu dutatu yokora kugire oya nta oya reka ivyo sivyo no kandi wanashima sico gituma usanga Mario abakobwa benshi usanga basa amahera bibagora kurongogwa sivyo none kubera iki abagabo muba mukeneye icubahiro sivyo nayo umukobwa yari yifitiye inoti yiwe uriko zumuzanira ubunoga ati inshuti yanje genda sha uje kunganza bivanye niki ariko suko byari bikwiye kugenda si ufise amahera egura yafise ariko uri hasi y'umuhungu peu importe uri hasi y'umuhungu reka kino kiganiro tukigarukiriza ngaha anya nibaza yuko hari ikintu mwizemo
caba kimwe canke bibiri mubitubwire muri commentaire hama ku bantu bakunze Irene mutubwire muri commentaire no ndazogaruka jewe ndi wiwanyu uyu no wiwanyu twaramubagabiye so Irene ndagushimire cyane thank you so much wakoze cyane wakoze kuntera iryo teka kandi yes reka ndagushimire nawe muntu wakurikiranye kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri wose ubahwe big up on yourself